umugani wewe araza aranambwira ati nta n'ahantu na hamwe uzonsaganiriza n'abajya tuzoraba ko ntibazokubakira none nyakubahwa nashaka ivyo bintu mubimbarize mere de la ville canke muhora impapuro zose ndazifise ngaha zo muri Libanisme bampaye nabo bunyene barahevye barambwiye ati ginda witura umukuru w'igihugu iyo etage nayubatse kuva muri 2000 nkekari muri 2000 sinkibuka n'imyaka kubera biramaze no kuba birebire ndayubaka kuva hasi ni mukoteri y'akarorero nyakubahwa nukuri kwimana sinishimye je mudafumana nkarara umukanda nkasonza kugira nzoshike ku kintu mbona nanje nzovuga nti nzoziniki wanje uno munsi turi mu gihugu uvuga ibyo ushaka ntagira ingorane nimwe mugabo muracafise ubwoba bwo kuvuga nk'umuzi ko mubimbwiye ngo bohava bica nibigikunda ubu nibigikunda kubera ko utabimbariye ngo ndabahane aho nyene ahubwo uze guca wandi agapapuro neza umbwira ingene vyagenze ubu nyene turaba ivyo duca dukora ubaye umwene gihugu wa mbere mu gisagara ca Bujumbura anyifatira mu gahanga imbere y'umukuru w'igihugu nubaha cyane gose kandi ampa amategeko nkayakurikiza kuye yampaye ariko nta kundi uyu munsi nari mu bikorwa rusangi nivyo hanyuma twari kubona mustantere wa Ntahangwa turiko turategura tugomba kwinjira mu rupangi we turabe abo bantu badakubura canke batagira imbere yabo batagirira isuku niho rero yuguruye bigoranye ariko nta byinshi twavuganye ivyo bintu byo gufunga abantu jewe ndavyumvitiye hano kandi jewe ndakunda kuvugisha ukuri umutegetsi wa mbere muri kumwe ministre wa interieur kandi aranzi naramutakambiye ndanamusanga ahantu arambwira ngo ginda mwumvikane n'abari ngo barantoteza iyumvira umuntu andungika ku muntu inje gusaba ngo amunkureko ngo genda mwumvikane ngo wewe ntukuze jewe nkayoborwa rero ivyo bintu nkuzemwo rero aho nyene cubahiro nagire propose iki kintu aho akavuga ivy'ubutungane turagusagasiye abene gihugu shiraho komisiyo atarabo bize druwa kuko birata kumenga nibo bazi ubwenge gusa shiraho komisiyo mu vy'ukuri jewe nari na propose nti vy'ukuri amaparike nahabwa abasirikare kuko nibo bazi iyo baja kandi nibo bazi iyo bavuye turi kwigenekerezo rya 27 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 ikaze nigwanya umwebwe mwese muriko mutumviriza turiko dusamiranira mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi neza na neza ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri kwishure gisumbuye gitiriwe Musenyeri Skepers mu Nyakabiga ahagira habere ikiyago kidasanzwe kiza kuremeshwa na Sebarundi eka n'abagize urwego nshingwa ntwaro rwa leta bakaba bari muri kino kibanza kuri uyu munsi rero mukuru w'igihugu yashimye kuyaga n'imigwi itandukanye igizwe n'abamenyesha makuru indongozi za leta abene gihugu abo mu mashirahamwe yigenga n'abaserukira amashengero ni kiyago kiza kumara amasaha 3 kikaza kuba akaryo ko kuri iyo migwi yose yo kuyaga na Sebarundi bongere bahanahana ivyiyumviro kubisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu eka n'ufise icabaza aragishikiriza ndetse n'abafise intererano barahaye ukaze iki kiyago rero kiriko gica ikibiriraho ku maradiyo asamiranira hano mu Burundi imbonesha kure n'imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye imbere rero yo gutangura kino kiyago nyezina turamutse twongere duha ikaze umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye Kongere kandi tumwifurize Noel nziza n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2025 buca utangura. Nyene icubahiro turabaramukije turabifurije na Noel nziza. Murakoze cyane nyakubahwa
bashikiranganje mwaje muri kiganiro mwakora nk'abandongozi zitandukanye mu bisata bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi banyakubahwa murongo y'amashira hamwe iterambere agateka kazina muntu ndetse no kubaka imitima y'abantu mwese mwanyakubahwa bene gihugu aho muri hose muri ko murakora ikiganiro ndabaramukije amahoro y'Imana. Reka mbanze ubwa mbere ndabipfurize nanje Noel nziza n'umwaka mwiza muhire buca dutangura 2025 uzubabere umwaka w'imigisha umwaka w'amagara meza ndetse umwaka muzobonamwo ivyo mutari bwabone kandi vyiza. No munsi ko duteramiye ngaha rero turi kumwe ni nkuko turi haziko uwo mwaka turiko turarangiza wabayemwo ibintu bitari bikenga mu gihugu cacu wabayemwo ibihe vyatweretse yuko Burundi buriko burashika mu gihe cy'umwizero igihe ciza ni nkuko twabonyemwo n'ibicantege vyinshi mugabo twebwe twaciye tubona ko ari cigwa kuko nta na rimwe Imana iguha itabanje gusigaza akantu irabe yuko uri umuhizi canke uyemera. Twarabonye yuko umuntu ashobora kugira ibigeragezo nivyo yikwegeyemwo wenyene kandi ivyo biragoye kugira bivemwo mugabo hariho ibindi bigeragezo biza Imana ikabireka bikaba kugira ngo ubwa mbere irabe ko uri umuhizi mushobora guhangana navyo ubwa kabiri irabe yuko uyemera iyo vyakunaniye byose ikaraba yuko ushobora kwemera ko Imana ishobora kwigukuramo. Ivyo byose rero muri umwaka twarabibonye ku buryo twabonye ko hari n'abantu wamenga bacitse intege gushikaho wamenga bapfuma basubira muri ya myaka twari turimwo igoye kubera Uburundi twahaye ikibanza noneho cyari ikibanza cyane nuko twari twarayibagiye Imana ubu twarabonye ko ariyo igaba Uburundi ariyo yateguye neza iyo tuja vyaratumye rero natwe turaba Imana iratwereka iyo tuja kuko benshi bajuragirika kuko ntibabona iyo baja rero ntushobora kumenya niyo uja canke aho ugeze utabanje kuraba iyo uvuye. Nico gituma rero tumaze kubona Uburundi turiko tugana turoramwo ingene busa umuntu azorasubiza amaso inyuma rero araba hageze kuko muribuka na bene Israeli bari bavuye mu buja amaborogo yabo agatuma Imana yonyene ivuga iti ngira nze kubatabara ndabakureyo bashitse mu nzira bahegereje kuhabona bose baragumutse ngo bagira basubira inyuma kubera iki no kubera kwibagira. Twebwe rero mu Burundi twavuye mu bihe bigoye murazi yuko Uburundi kuva bwinjiye mu bihe by'igikoroni gushika ndetse twinjiye mu ntwara ya demokrasi twari mu bihe bigoye. Igihugu twavuga yuko cyari mu minwe y'akagwi. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubwoko nta muntu w'umutwara agira ubwoko nibareke kubesha ahubwo karakagwe k'abantu bifatiye igihugu cyose ivy'igihugu byose. Ivyo rero vyabaye imyaka myinshi cyane ku buryo hari abantu bari barabigariye ko kugira ngo babirekure ngo bibe vyabene gihugu ugasanga biragoye. Nico gituma mwabonye yuko kugira ngo turonke amahoro mu Burundi vyatwaye imyaka myinshi. Twibutse abari bari yarusha abagiye yarusha kuva mu 1998 gushika mu 2000 murumva imyaka ibiri yose ivyo kurondera amahoro bisaba umwanya munini mugabo kubera haba hariho ababona ko ubakuye amata mu kanwa kuko hariho abazi gukamira mu mudurumbanyo kuko muri ko muraryana uca agarira ku bintu ariho ufise igikenye kinini iyo muri ko muraryana ufise igikenye natwe mu Burundi havye nk'inzego z'umutekano wamenga zifitiwe n'akagwi k'abantu
rero nk'ibiganiro mwazi ko vyagoranye ivyo byose vyerekana ko kugira dushike ku mahoro vyatwaye umwanya muremure murabizi ko ico gihe bari banase yuko n'imigwi igwanijamwo ariko uburuhiro yaragiyemwo amahoro y'ukuri murabona yabonetse mu 2023 niho yataka kuboneka niho twubaka inzego z'umutekano zimaze kuboneka murabona ko amatora yarabaye ntibayatoba mugabo 1993 muraze yabaye barayatoba biranka mugabo 2005 amatora ntibayatovye vyarakunze duce rero tuduga inzego z'umutekano zimaze kubaho naho nyene hategerezwa kubaho ubutegetsi bw'igihugu butagoyagoya murazi yuko nagwa gasore yavuze ngo hatari ubutegetsi nyabwo ntihagira itekana no mu Burundi rero hategerezwa ko itekana naho hakiri mwene ubwo butegetsi bujegajega hari haba bukamiramwo nabo nyene rero ntibyoroshe kwemera aho jewe muransha ntanga karorero warasanga nko hari abantu bifatiye nk'akagwe kabene gihugu bakagira gwabo haje ubutegetsi rero butegerezwa kuja imbere y'abene gihugu bose atanumwe avuyemwo hari ubona ko bamukuye amata mu kanwa akanka kabona ko bamutwaye abantu ugasanga rero nk'ubu urasanga ubona anyinya navuga ngo abantu nibazi wanje kubera iki ntaremera yuko ubutegetsi bw'igihugu buriho kandi bakorana nk'icyo twaramaze kukirengana ku gihe dutoye ibwirizwa shingiro 2018 twari hagiye ubutegetsi bw'igihugu bwari bugiyeho by'ukuri bukora no kuvuga yuko rero hacazindi ntambwe rero y'ubuzima bw'abene gihugu iterambere rimaze kuza naho nyene haba hari habari baragariye ku butunzi bw'igihugu kugira ngo babumve ko bigoye mwarabonye nk'abafisa ama monopole bari barigaruriye amasoko ibintu byose kugira barekure murinda kunyinyana kuko abona ko mukuye amata mu kanwa rero guhera mu mwaka wa 2020 twaciye rutangura guhangana n'ikibazo c'iterambere kugira ngo abarundi batunganirwe mu vyabo no mu babo murazi yuko ingingo ngenderwako mu iterambere ry'igihugu twafashe tugenderako nuko iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako rero kumukomokako biroroshe kuko turabaze kubona ko abene gihugu bagiye kukivi kumusubirako rero hari abantu bari baramenyereye yuko ivy'abene gihugu biza mu kigega hanyuma bikaribwa aha rero niho twatanguye gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu tugiye kubutunganya dusanga hariho abantu bari barimenyereye bakabona yuko aribo bakwiye kuba bafise iryo tunga nihajya babonye ico kibazo kitanguye kuja mu nzira hariho abaciye banyegeza amahera kugira abe gwabo bigire nk'uko aribo banki nkuru y'igihugu amahera baranyegeza kugira ngo igihugu abene gihugu ntibaronke amahera baja gusumisha mugabo tubiravye neza bari abantu nyene bari kubagwanya iryo tunga ngo ntiribe kugira abaribo baguma bifatiye ibintu kandi ivyo vyaduhaye n'icigwa kuko abantu benshi ntibari bazi yuko amahera ari ay'igihugu atari y'abantu nico gituma umuntu abika amahera muhiriwe hajya abamenje kuko amahera ategeza kuguma azunguruka mu bene gihugu mu mabanki noneho twarabonye n'amabanki anyegeza amahera ivyo byose byaduhaye icigwa rero ubu novuga yuko uwo mwaka wari umwaka duhanganye n'ibibazo by'ubutunzi gutunganya neza itunga ry'igihugu hanyuma tugaca rero tugira iterambere kuko igihugu gitegerezwa kuronka ivyo gishora hanze kitarose ivyo gishora noneho no mu muryango iwanyu mudafise ico mushora ntimuze muvuge ngo murateye imbere nama ndaba umuntu ahembwa uhembwa ntazokwigera atunga kubera yamaze ko azoronka yandi nyene akayarya azi ngo mu kwezi hazoza yandi umuntu rero yo kwiyumvira ati mbega aka kazi kohera noca mbaho gute utarabona ko ashobora kubaho akazi arimo gaheze amenye ko ari umukene ivyo byose rero twarose ivyo vyigwa turasanga hariho ibinebwe vyamenyereye kurya bidakoze benshi nico tubirukira mu bibanza vya leta kugira ngo aho urya wicaye twarabonye n'abandi mbere bavuga ngo leta ntihomba kubera iki kubera bari baramenyereye yuko bashobora kurya ivy'igihugu abene gihugu ntibabona ntibapfuye mugabo ntimwave muvuga ngo ntibari bapfuye jewe maze iminsi nzunguruka igihugu ndavye ingene abantu basa mu maso n'ingene basa mu maso mu myaka yahera ubu urabona yuko bameze neza
je nararondeye urwaye kwashi ndamubura kuko nico guma ndondera ngo ndabe umuntu agwaye kwashi mugabo nasanze hari abantu b'imitima mibi gushika n'abava ngo umuntu mugufi ngo abarya nabi ngo ni malnutrition ngo umuntu ari mugufi ngo mu Burundi ibice 52 kwijana ngo ni malnutrition ngo kubera ngo ni bagufi ngo kera bari barebare je naragiye naho nyene ngiye mu bazungu hehe je sanga naho nyene bagufi bari none bari malnuri kuvuga yuko twebwe rero ubu turi mu bihe tugira twinjire mu gihugu cy'igihugu c'abatanubuki nico tuyo twinjiramo tugira tucinjiremwo rero burya haraba izindi nyoshambi zigutuma utinjira ugumuke ku buryo usubira inyuma nshatse kubabwira iyo tuza tuva kugira abantu babone yuko twosubira inyuma tuzoja muri vya bindi twari turimo none niho hari heza hariho ibicantege umuntu azabwira ngo uno munsi ngo ibintu vyarayangaye ngo ni bibi nkukumenga mu 1998 vyari sawa hari abahora bavanga ubu bukene ndabajije mbwira ingene wari utunze wahombeye he ntakubwira mugaheza kuvuga ngo ubu bukene dukenye muga ntakubwira ati kera nari intunze uku none mpovye uku ijya ninyosha mbere biri kuragukwega ngo usubire kwikwegera yamabwa uburundi bwari burimwo tuyasubiremwo nico gituma nkebura abarundi mwe nabantu ntihagire umuntu azoza arabumviriza naraba imbere arabiyaja yumviriza indongozi ego nivyo twarabonye n'indongozi zitabona iyo zica yaho murankunda kubivuga hariho umuntu nabonye atarakimwe afateje imbere ku kintu no murezi w'umwana nyina amusigarana amwonkereje amata kamusigarana bibero amata heze ntari bumwose umwana ararira gahenda gusa karindira ko nyina w'umwana aza gutaha natwe turafize indongozi zica yaho arindiriye kunda azoza kumusubirira gusa umenga arerekeye ngaho nico gituma ubu mwaka tugira dutangure twamaze kubivuga tugira dufata indi myanzuro mishasha uterekana icyo ashobora kumarira bene gihugu acaja ku ruhande ubu koko tugira dutangure gukora muri uwo mwaka twavuze yuko umwaka wa 2025 ari umwaka w'icibutso twese tuzovuga tuti uyu mwaka niwo w'intango umuntu rero azi yuko azoba ari kinebwe ntaje gukorera kubesha gukorera bene gihugu tabakorera nta kamara hariho abantu bagundana saa 9 bava ku kazi biruka wamubona ariko ariruka umukurikiye gatoyo ugasanga agiye kwikontware kubarama avuye ku kazi asize amadosiye y'abene gihugu ahubwira ngo ni ndongozi ivyo rero mu bihebe ibintu ngo saa 4 ngo nirutse kunywa icyayi wavuye muhero unyoye icyayi ukaja kwirigara ivyo uwuzi ko akorera leta abarabiheba hakirikana atabihevye azogenda nabi kuko ubu nta kiri tuzokwana kubashira ku kivi mutagiye kuki abatagiye ku kivi nabo ntibaze batubaze ntibaze baduhamagara ngo inkware zisezerana mu masesa iyo hageze imwe yose irimenya kuja gusoroma none rero ubu tumenye umwaka tugira twinjiremo iki kiyago cy'uno munsi urabona turi kumwe n'abashikiranganje nikiyago twifuza yuko kibi kiyago twararavye ivyo tumaze gukora vyose twasanze umenga umukuru w'igihugu abaje guca urubanza aje guca urubanza rero dusanga haje umuburanyi umwe none woca urubanza gute uwo muburana atahari nico gituma uno munsi tugira ikiyago duhanahana ivyiyumviro haba kuri iki gisata cyangwa kuri iki kindi tukavuga ivyo tunegura kugira ngo twese ruterane ivyiyumviro bize bitume tugira dutunganya indinganizo nziza mu mwaka uza ishobora gutuma dutera imbere nico gituma rero kibi kiyago ntituvuge ngo twizizire ngo umukuru w'igihugu wamwajije cyambere cya kabiri cya gatatu ahubwo byari vyiza yuko tuza turahanahana ivyiyumviro ku kibazo cyose tugira ko gushika aho duheza neza kandi ndanezerewe kubona uhaje ngira ngo abari mu nzego zitandukanye ndabona abakwiza tunga hari amashirahamwe atandukanye nabene gihugu bariho mugabo no munsi ndabwire ni ushaka ko duca urubanza azanane n'umuburanyi wiwe baje ngaho hanyuma duheze turuce mugabo yaje ari umwe ntavuge ngo turaca imanza none umuntu acima urubanza atamuburanyi batariko baraburana ari babiri abantu benshi barabimenyereye nzoza kumurega ego nzoza kumurega sivyo sivyiza reka rero dutangure ikiganiro duhanana ivyiyumviro citwa ikiyago koko turi haziko none rero ndabakengurukiye kubona mwitavye ikiganiro
mwese rero ndabipfurije kuroranirwa muri iki gihe cyose turi ngaha muri aka gace murakoze imana ibahezagiye abahatsi muzogende muharara ndabaza nti amazi ariko arisesa ndavuga ntaya mazi arimo mu maproduit yabaye importe mugabo amazi ndwi yose ariko arisesa kandi hari abantu baguma bahaca ivyo bintu bifite insiguriye nararondeye aho muri Sopebu ndarondera deje wa Regidezo yari mu mahanga mugabo acarambwira neza yuko ivyo bintu agira cha bitorera umuti mugabo kugira ngo ibintu nk'ivyo bibe kandi mwumvize ngo bibizwa shingiro biba vyagenze gute ndaba kandi karoro gasanzwe murabona abapyeto baraciye imirongo y'abapyeto ngaha mu gisagara n'ahandi ijya mirengo y'abapyeto jewe ntongerageza kugira image y'ukungere natwe tumeze nta muntu numwe ashobora kwemera guhisa umuntu w'umupyeto bajya abantu babagenda n'amaguru ujya mirongo yabo ngo dushike kuri bijya bitangwa na maferuje uhagaze umenga ugoza ikosa kandi feruje iri kwiraka duhere ku ivyo ni ibintu bito mugabo bitwereka neza kinu somere yerma abo turi naragiriwe ibakwe ndabiburaya ndabahandi ndagenda ahantu henshi hariho ibintu byitwa ngo ni bito bitabanje kuva mu nzira bidakunda aho dushobora gutera imbere na gato cyakibazo je nkunda kuvuga bita umwina umunoho inda ndende biheraho bihera kubwo buntu buto buto rero intererano yanje nipfuza ico ni kibazo ca mbere mbanje kubwira twebwe abarundi tubanze twumve yuko nitwahera kutwo tuntu duto jodibye duto bizoshobora ko nabijye beneri tubikora ico ni ca mbere ikigira kabiri nagomba nje ku ndongozi indongozi genda bita abungere abasuku jambo ryiza abasuku iyo rero umuntu agiye kutwara abandi genda mwita ko ari umusuku nkaca mvuga ikibazo kimwe twebwe turi mu bibazo by'ubutunzi n'intwari bereye jewe sintahura kugeza n'uno munsi je sinzi kwera umuntu atwara conseil économique et social ndetse ndamutora kandi muri atoko tuvuga ibibazo by'ubutunzi je nifuza ko numva ngaha ndamumenye twese tumumenye tumenye uwo ari we atwara conseil économique et social tufise ama conseil menshi hano jewe ico nifuza nk'uburane prochaine mu mwaka utangura ingene nabonye mu bindi bihugu babikora harabaho abo twita les commissions d'experts abahinga b'ivyo bintu abo bagakorana ivyo batoye bakabitangaza publiquement mu banyagihugu mu bene gihugu bose bakavuga bati twewe nk'abahinga kuko nka conseil économique et social je mfata ko abahinga nta muntu ajayo atari umuhinga abagomba kuba ivyo bintu baravyize babizi neza bagenda no gusuma ndavyita urusaku cyangwa kugira experience hanze bagakorana bakagira des propositions ku bibazo bihari bakabitangariza igihugu bagaca babihereza urwego nshingwantwaro guverinema nabo bagakorana bagira ivyo bita ama hypothèse ku kibazo kiba kihari hypothèse 3 4 5 kubera bo bose aba politicien kuko ngaha ndashobora kuza nkagira politique nkavuga politique ni politique mugabo bona bahinga abari mu vya politique rero bobo baba bafise panorama générale y'igihugu bagashavuga ati scenario tuyigize gutya irashobora gutera ingorane niye tuyigize gutya irashobora gutera ingorane mugabo dufashe scenario irashobora gutuma ibintu bigenda neza mugabo nabo abo mu rwego nshingwantwari bafise itegeko ko baza kubitangariza igihugu nabone bati dufashe scenario kubera imvi ni bakayisigura kuko babahinga ba expert baba abo mu ntwaro bose bakorera abanyagihugu bose rero jewe mvuga nti mu mwaka uza by'ukuri dukore gutyo umwe wese yumve ko ari redevable devant le peuple niko kuko mwumvise ingingo ya 39 ibwizo shingiro civuga murumvise novuga nyinshi hariho nyinshi cyane novuga kandi nk'iyo conseil économique social iri muri constitution rero mu ncamake sinifuza kurandira ko novuga byinshi cyane nshatse kuvuga tuntu tubiri hamwe nko mu mwaka uza iyo migwi y'abahinga ba expert
bo propose aho ikibazo bahejeje kuvuga kijanye n'ibitoro n'ibiturire no genda ndacita ikibazo c'igitoro mumbabarire ndacita ikibazo c'amadovize nishiko ndacita kuko usanga ugiye mu bibazo mu masosiyete mbaje kubabwira OTB ibibazo iri kwiragira ugiye mu aya masosiyete yandi menshi asanzwe agiye ari muri production afise ivyo bibazo rero jewe nipfuza personnellement yuko nka conseil économique et social erega na ombudsman sinzi ko muri asoma amatext ya ombudsman registre ombudsman Burundi navyo bibazo biririmo sinzi ko muri asoma amatext aregisa CNDH nayo nivyo birimo none kubera ko ivyo bibazo batavyicarira habuziki nkuko Sebaronda bivuze azo nzego zigomba kubikora kuko CNDH ijaho narabigizemo uruhara ndazi neza ingene yubatse conseil économique et social irahari nguma ndege ko ni ikintu gikomeye cyane rero mu ncamake hamwe mu mwaka uzabo abantu bo kwicara agapropose amasenari indwi umunani hanyuma bagabihereza urwego nshingwantwaro nayo nabo bakaheza bakavuga bati twe twafashe ingingi yo kubera ibi nibi cendazi ko ibintu byotora umuti twese twumve ko turi mu bwato bumwe igihugu cy'ubundi cononekaye nta muntu numwe azovyungukiramo nta numwe nico gituma niyumvira yuko nkuko babivuze twese tuje mu rugamba rumwe twumve ko turi mu bwato bumwe butembaga twese dutembagara twese niko bizoge nuwibaza ko afise ndababwije ukuri ntaca azoronka murakoze cyane je ndibuka mu 2007 dutangura gutera amashugwe ngaha kuri barabara Boulevard de l'Iprona twayatera no munsi bakaraba yaho Nyanza yose ukiyumvira uti mbe aba nabantu hariho abantu umenya igihugu nukugiherekeza gipfe ibuka ahantu twari twateye amashugwe hose ubu hari naho nsanga ari imbuga gutyo gusa umenga bararyoherwa uravye amahera yatanzwe mu kugira ry'amashugwe kuri Peuple Murundi Boulevard Peuple Murundi ukabona ingene bayahonyanga uriyumvira uti none aba bantu bameze gute hariho igihe rero uvuga uti itunga ry'igihugu ntaryo bumva ikindi yavuze ni ibisata bijeje gukora ibikorwa abivuze gutyo je kuva ntango y'amabanga nta raporo ya Conseil économique et social ndabona muga ndazi ko bari ndazi ko ntayo ndabona nibo bambere baba bakwiye kumpanura batigira ukunuku hajya ndazi gituma badakora nuko bavuga bati umushahara wacu ni ungana gute batarose umushahara mu Burundi ikindi nabonye umengana abacangero bose barakubwira ngo utampemvye ntaco nkora none tumeze uko twese turabacangero ico gihugu hashobora kuzumura akidutwara twese atuzanira amahera tuko nyene yaduhe tuce tugigurisha twigire kuko mu minsi heze turiko tuvuga ivy'amakori vyananiranye abantu bacisha mu binywabi abafise amakori bakanka kuyatanga n'impaka hari umuntu yambwiye ngo igituma ngo amakori yagabanutse ngo no kubera ngo wase yuko ngo umuntu ngo afashe ibintu ngo bacamuha 10% hanyuma jewe naciye mvuga nti ndasavye imbabazi nari nzi ko abarundi bakunda igihugu cyabo none ndasavye imbabazi narihenze kuko je navuga nti kuko ukorera igihugu utegerezwa guhembwa gufata fraude utegerezwa guhembwa kugira ufata umusuma utegerezwa guhembwa nukuvuga yuko twaramaze guta mugabo nijya myaka twamaze tuze turibuka turabiyo tuva je cyo ituma keshi ncavuga nti ndibabariye turibabariye twibarabarire mugabo twibabarira gushika ryari nukuvuga abantu barase gufata amafraude ngo gushika umbwiye kucumpemba akibagira yuko imaze ntuze n'umukozi wa leta nyene ahembwa muri ayo mahera nyene akareka ibintu bikibwa mu gihugu bakarya ibiturire umuntu akavuga ati jewe ndemeye ni wibe imiliyoni 500 upfe kumpa miliyoni 50 gusa nta kindi ibyo bindi hanyuma ejo agacavuga ngo twongera imishahara urumva n'utuntu twishi tumenye ikizira ibi kibazo rero muvuga by'amadevize byo gura igitoro urumva dufise ibintu igitoro vyinshi ku buryo twategerezwa atanza karero ka OTB so ya mbere yari kuzana amadevize
buryo yibaza ati mba iki gitoro kitarabura twereka amadevize winjiza nanga yoza n'igitoro uzokoresha basi umwaka wose ko je nigeze kubona OTB hari 2016 canke n'indwi gutyo base gusoroma icayi hari ya mwijenda kandi kibabaje barase kugisoroma bace barankira proteme yuko nayo cisoromera base murumva abantu tugenda n'ingene bameze hari mu 2017 gutyo je narigiriyeyo ngiye kubanguranya OTB na proteme ngenda kuraba imirima sanga abene gihugu bari micayi ngo OTB yarabahenda ikavuga ngo tuzoza gutora icayi ngo saa 8 hayo bakaja gusoroma icayi bazi ko bagishora saa 8 ngo imodoka zikaza zigenda saa 4 uwasoromye saa 4 akaba arico baca batwara bikaba biheze abandi bagasoroma akabura ukigura iyumvire nk'abantu ngo ni ndongozi ihembwa amahera y'igihugu akagira nk'ivyo none OTB yotwereka ko basi ico gihe igitoro kitarakena yazanye amadevize yoshobora gukoresha umwaka wose ivyo vyose rero tumenye ko turiko dukorera umuryango umwe wese ahari avuga ati naterereye iki kugira ngo igitorerwe umuti ariko rero nagenda babwire burya ngo atagapfuye ntagakira nabajije umunsi umwe nti none amadevize mwe haramukoresha mwakura he bose mbona bakanura amaso banza mumbwira amadevize mwe haramukoresha mwakura he ko mutashora bose bakanura amaso ntiyari imfashanyo hani muvuge none yavaye imfashanyo none ntimwumva ko turose icigwa yuko natwe dukwiye kwironderera tutagiye mu mfashanyo ubu rero twakanuye kuko twaracutse ko nababwira je hari ikintu nkunda umuntu agucukije ni sawa cyane kandi abavyeyi ni babizi abamama mu gucutsa umwana arakoma indura akarira akamwimibera akarishirako ni piripiri kugira ngo areke gukorako none turi abantu dukuze dufise ivyo twoshora dufise ivyo twokora tonanirwa nk'abagwiza tunga mu Burundi je gushika umbona umwe ngasaba agwiza tunga nabantu bajeje urya amasoko ya leta gusa nta numwe agwiza itunga barondera amasoko gusa none mushaka ruzotera imbere gutabagwiza tunga baca ataragwiza tunga arabarondera amasoko ya leta reka nkunda bahakarore ibigori mu mwaka uheze vyarimbutse cyane kandi ubu ndabona yuko Imana igumye duha kagaco umwimbu ushobora kwigwiza na gatatu mugabo leta ivuze ngo ibiciro nibi kubera kare bahora biba bene gihugu babigura amajana ne bakaza kwigurisha 3,000 baciye bashavura baca bagira greve erega burya bahajya baragize greve baranka kubigura bariyankira aho boci bavuga bati kubigora umwimbu wabaye mwinshi reka ahubwo tugure duce dushora hanze tuzana amadevize uno munsi ibigori urumva ivy'umwaka uheze ntibirahera ubu hagira hazundi mwimbu nk'ubu bari gucavuga bati uyu mwimbu none ntiwotuberamwe akantu none ivyo ni leta ibigiraga yemwe abagwiza tunga nibo nk'ubu baba bariko barapanga ingene umwimbu umusese kandi ubushikangaji bw'ubudandaji mu bisanzwe baburiko burabereka ingene bizogenda muti ibigori tuzosigarana kugira ngo bibe intega bizoza nibi ibizoshoka hanze nibi abantu bari mu bisata bitandukanye rero akana kanya aho kuza muriga twese tuze turumva ico twokora nta wundi hotelera ikindi cyumvira jewe nitwa Nshimirimana Jamari nkaba ndongo ishiramwe ntabariza riraye vy'agateka k'abanyoro n'imiryango yabo nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu uravuga keshi kandi abene gihugu tukagutega amatwi mugabo vy'ukuri ubu aho bigeze harageze ko biva mu mashi bikaja mu migere nta se barundi ashobora kuvuga ijambo ribwira abarundi twese tugakenguruka mpere kuri ibi cizo heruka gukorera abarundi benshi nyene icubahiro imiryango myinshi yari ifisa abantu babo bari mu mabohero mbega nama niyumvira
abajejwe ubutungane bariyumvira amahera igihugu gitakaza ku bijyanye n'abanyororo bajya bicaye kandi bariko barahomba inguvu zoza gukorera igihugu. Rero aho nyene icubahiro nagira impropose iki kintu, aho wakavuga ivy'ubutungane turagusagasiye abene gihugu, shiraho komisiyo atarabo bize druwa kuko birata kumenga nibo bazi ubwenge gusa. Shiraho komisiyo mu vy'ukuri jewe nari napropose nti vy'ukuri amaparike nahabwa abasirikare kuko nibo bazi iyo baja kandi nibo bazi iyo bavuye. Ntidushobora kwemera yuko amabohero umenga b'amacukiro dufise umukuru w'igihugu avuga ati ubutungane kuri bose bubahirizwe, mugabo washika imbere yabo ba procureur ndabivuze ndabivuga imbere yawe Sebarundi n'imbere y'abene gihugu, vy'ukuri simbona ko bamenya urafise abaroberi batarasisha inkoho, mugabo vy'ukuri binyegeje mu bintu wowe ukora nabo bariko barabomagura. Dupropose rero iki kintu nyene icubahiro, imbere yuko mugona aba procureur shiraho komisiyo irimwo abakozi b'Imana, irimwo twebwe societe civile. Mbega procureur yigenza gute kwishuri, yize ko yifata gute, yarameze gute? None ushiraho ahejeje kugigitura acaja kuyarira habene gihugu babona kandi ahejeje kwica igihugu. Ivyo rero ntidushobora kumva ukuntu umushikiranganje w'ubutungane avuga ati akama bahagarike vyifata kibanza imbere yuko inama nkuru y'ubucamanza ikorana. None abo bantu mutabadoneshe mutaberekanye mwerekane bibi bakora, Sebarundi nitumunanize vrema yaragifise ingufu zo gukorera igihugu, tumufashe. Rero jengire propose mwibi bintu vy'ubutungane mpa delegisi imwe, jewe nza ndakwereke nyene icubahiro yuko ivyo mvuga ntarira busema. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, narababaye ndababara cyane turi Geneve. Jewe abarundi benshi baraze ko atagifaransa mvuga, mwa hari umurundi umwe yari ariko arabeshera igihugu. Jewe niri itike yanje ndahaguruka nti nari mfise umu interprete ariko arasigurira, ndamubwira nti ico kibazo kireke ndacisigurire kuko wabivuze n'umurundi arumva ikirundi nkanje. Bavuze umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu baravuga vyinshi, mugabo rero abo banyakuntunga abo bubahwa ugeze nini ukabandikira message tinyakira ico tuvugana, nemwe nta numwe kwakira, yemwe ico ndakivuze, yemwe ntiwibaze nguko ubabaye abene gihugu si bose aho muri iyo guverinoma yawe, si bose oya, harimwo vy'ukuri. Iyumvira ndi Geneve turi kumwe n'abashikiranganje bagiye bafise freedom mission za leta, jewe niri hitike y'umuryango wanje, ugasanga jewe navuze ico kirundi kandi abazungu baca barankomera amashi mpejeje kubisigura neza kuko uwo interprete yaciye abisigura neza ivyo mvuze. Bavuze ku vyimbonera kuri je ko naje mvi Burundi, wowe uvuga ivyo uri hari uri kuravuga ibiki. Rero nararindiriye ko mu kwa gatanu abashikiranganje twari kumwe ba propose ati twari kumwe n'umugabo w'ijunja n'ijambo, bavuga ati nawe tumwambika umudari aka ntibashobora. Rero nje n'icubahiro intererano zanje nashaka ndakubwire nti mbega umushikiranganje wa leta y'u Burundi ajana ama protokolo i Geneve, abasokreteri bajya bato uwo mushikiranganje abarazi igihugu yo kija niyo kiva. Muri twicaranye n'umushikiranganje wo hariya anya yigera ari simple. Ivyo bintu ubutunzi bwo konona igihugu vy'ukuri
kurihira abantu amatike batagiye kugira intererano hariho abantu basigaye ngaho i Burundi bari gutegerezwa guturagara muri irya sare y'i Geneve bakadefanda igihugu. Ivyo bintu nyene icubahiro turagusagasiye ufata ingingo zose uhabwa n'ibwirizwa shingiro ushireho indongozi zumva nimwana bishaka turafise societe civile umushiranga ujejwe droit de l'homme hari misi maze ariko ngiye mu mabohero ubu ari amakasho barahema kandi baramukomera amashi. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi ntiyavuye muri societe civile none kudasamira aho nyene icubahiro ngo utore muri societe civile abihebeye Imana baki abantu badafise inyungu bagiye barondera ico ni wakidukorera emwe babandi bavuze ngo miya kwa miya Sampros izoba mirere na mirere nukuri nturira busema mpera heza ibijanye na komisiyo washizeho irekura abanyororo harimwo beza mugabo harimwo n'abandi b'amanyanga emwe b'amanyanga ngira procureur general hari abamaze kumushikira bamubwira iko byagenze. Hariho abantu babandi bitwa ko bafise indishi bace babanigira mu meshi se Barundi babanza kubabwira ngo we kufise miliyoni 50 woriha ngo banza uduhaya ivyo ndabifitiye ivyemezo. None abo bantu vy'ukuri bitwa ko bari mu biro vy'umukuru w'igihugu bajahe batuvahe tukajahe nukuri mumbabarire mvuze meshi se Barundi munsagasire aba banyororo bari mu mabohero wari watezuriye ni benshi batigeze bataha kandi n'ubu warivugiye Muramvya ati umuprocureur azoba afise umuntu amaze amezi 6 ataraburana ninjojo n'ibihumbagiza nukuri murakoze nimwumve ibisabo bya bene gihugu nabo banyororo bantumye mu vyakire murakoze kiva kure kandi ikintu gituma kesha Abarundi banaruha mu mutwe nukubera ibindi bihugu vyari biri mu mahoro biriko biritunganya neza Abarundi natwe turi mu njyane none turosa amahoro natwe tubaye mu mpore duca ducambirwa ivyo bindi bihugu erega navyo nyene usanga vyaraciye nkanye turiko turaca byarahaciye nta gihugu kizopfa giteye imbere kirimwe ibiturire ntibikunda ivyo dutegerezwa kuvyumva neza nta gihugu gishobora gutera imbere kirimwe ibiturire kugira igiturire tukigwanye naho ntimuze murondere ngo umukuru w'igihugu azokigwanya akararo bunyene wewe nyene uhejeje kuvyivugira murumva ivyo bintu vyabaye mutuntuye ku mutima mu gatanu umwe arigera bimbwira ngo nta guhandwa ku rurimi rw'ikirenge kiriho kubera iki twari twamenyereye cya gihugu cyari mu minwe y'abantu bitwaza igikenye ugize uravuga bagaca kumena umutwe uno munsi turi mu gihugu uvuga ibyo ushaka ntagire ingorane nimwe mugabo muracafise ubwoba bwo kuvuga nk'umuzi ko mubimbwiye ngo bohava bica ntibigikunda kubera ko utabimbariye ngo ndabahane aho nyene ahubwo uze guca wandika agapapuro neza umbwira ingene vyagenze ubu nyene turaba ibyo duca dukora kuko ubu reka je ndabwire aha ndiko ndaringaniza ingene tuzokora guhera mu mwaka uza no guhana ikibiriraho nta bindi ukoze ikosa ucugenda gushikaho nagira ndababwire yuko kubera iwo mutima nyene umuzirikanye wari warazimanganye ku bintu byo gukunda igihugu ku buryo umuntu arose ikibanza yumva ko agiye kurya igihugu gusa ivyo vyose vyaragiye umuzirikanye w'abantu utegerezwa kuvaho no kuvuga yuko kugira uzura nyamwiza n'ukuye ugashiraho wundi agira vya bindi nyene ashika mubaza ngo mbe barirahe ashika ko ivyo nyene none uzogumukura gushika ryari sinzi ko tuzoteba tukaza turamanika kuri stade none tugire gute none umuntu tumuzana imbere y'abantu muri stade tukavuga tuti ubu nyene bisigure tumugira iki nigicibwa mu gihugu tufuye tuja kumubika indongozi yo none igihugu mu bisanzwe niwe rero babandire bakwiye kuba mu gasho nabo tukababika uko ntaco bamaze mu gihugu abo nibo bakwiye kuguma mu gasho uko baje kuconora uwo none igihugu ntakwiye kuba wavuze ibi by'aba procureur general mugani wawe none yoba yari umusuma no kwishure yari umugizi wa nabi agacaza gutunganya agakingira igihugu gute kandi nawe ari inkozi y'iki mu mutima hari ikintu uvuze gice kimwe cyiyumviro reka mbaze umushikiranganje
umushikiranganje w'ubutungane mbe uwogira nk'ubu irya direction générale des affaires pénitentiaires procureur apfunze umuntu bikabanza guca bagaca bibona ko apfunze umuntu kandi amubesheye ntivyokunda tugaca tuza la société civile akaba ari yitwa bakazora turerekera ntagiye usubira gufungwa zira ubusa mvuze affaires pénitentiaires kubera urumva mu gupfunga nibo bakira sivyo ko ari bo bakira rero uburenganijwe bagaca baza gukora dosi bakavuga bati we wamubesheye uyu ntakwiye no gufungwa none nka affaires civile mbwira procureur aja kwikora mwiki mu gusanga procureur ariko ariruka muri affaires civile ayijamwe nkande ko ari affaires civile ayijamwe nkande je ntavyo numva affaire penale niyo procureur general asabwa je niko ndabizi none rero turondere mekanisme yo gucunga nabo ba procureur natwe tukaraba ingere vyogenda gira ico bivuze murakoze cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuba mumpaye kano kanya ego kuri ico kibazo mubajije nyene icubahiro yuko aba procureur imbere yuko umufungwa ashika mu gasho canke mu mwibohero hobanza kubacisha mu buyobozi bukuru bujejwe amabohero ivyo nukubitunganya kuko nukugira ngo muri ya ntumbero yuko amabohero atobacuzura abanyororo benshi bitunganije uko umuntu yoraba ingene vyokorwa ariko nyene icubahiro nkuko mwijambo mwamaze gushikiriza mu bisanzwe ingorane ziri muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nizifata imizi muri kahise kacu ka kera bimwe twovuga abafaransa bavuga problème de société nkuko mwabivuze twabaye mu bintu byinshi ku by'ukuri twama twagize amanama menshi twaragize amanama menshi mu ntumbero y'uko aba procureur batohora bafunga abantu bafatiye ku madosiye y'abantu baburana ivyabo ariko usanga muri ka kamere kagumye karanga nkumbure aba mu kazi kabo aho nkumbure umuntu yaza tifungira umuntu ariko wa gatandatu ivyo vyarabayeho cyane ariko wa gatanu tifungira umuntu bafitaniye amadeni tikugira ngo yibwire ivyo vyarabaye hari byinshi rero ubu kugira ngo abafisa mu mabanga yo gufunga abantu bibavemwo bisaba inyigisho nyinshi ko nk'ubu twarafashe strategie yuko ata mu procureur yoshira umufungwa mwibohero hatabanje kuja inama n'ingingo ngo bavyumvikane hagati y'abamutwara mbere no ku rwego rukurikira ariko vyaragaragaye yuko baguma babica hirya no hino bitakurikizwa ivyo rero bikaba kubera kagatima kamye kabaranga bisaba yuko haba inyigisho haba no gufata ingingo bibaye ngombwa kugira ngo iyo nyifato ive mu mitwe yabo kuko burya ibintu bijanye n'ihinduka si ibintu umuntu yamye muri ivyo ko bamye bahanahana yuko ba umuprocureur ubaye umushikiriza amanza ari kibanza cy'ukuronkeramwo nkumbure ibiturire kuko ivyo vy'ibiturire byamaze kuja mu mibereho y'abantu yamaze gukura vyumvuko yamaze kubaha vyumvuko n'ibintu bigoye kugira bive mu mitwe y'abantu bisaba inyigisho nyinshi kandi bigasaba no gufata nkumbure mesure qui s'impose kugira ngo bikunde bive mu mitwe yabo rero ivyo vyuko hofatwa meni izo strategy ivyo byose nivyo koreka kugira ngo habe guhindura imyifato habe no kugabanya abantu mu mabohero kandi hari n'ikindi nyene icubahiro erega muri ya ntumbero yuko abarundi hari abamenyereye gukamisha ibintu bimeze uko bitameze erega nobabwira ko hariho n'abamenyereye gukamisha ivyo vyuko abanyororo ari benshi baharonkera ubuzima muri ya masoko erega nkumbure harimo n'ababigwanya bavuga bati abanyororo nibagabanuka tuzobura isoko navyo ivyo byose n'ibintu biri kombina ugasanga ni ya problème de société tumi ivyo bintu byose bibaho kandi rero changement nayo ni si ibintu biba uyu munsi ngo bice biba bihindutse ni processus zisaba gukora
mene izo mezure kugira habihinduka murakoze cyane nyene icubahiro kuba mu mpaye ijambo ingo zo gutezurira abanyororo hariho nabo bagumizayo hagasohoka undi kwizina giwe ivyo vyaraba wewe akacaguma apfunzwe utarabikuye akari wataha rero hajya nico catumye mvuga nti nanje ndungikemwo abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ndabe ko twobikurikirana tugakora amaliste hanyuma tukaza duhamagara turanga ko bikunda mugo urumva ko n'ubu urumva harimwo no bakagihaze ibi ariko aravuga hariho abantu imisi yose arukamisha ubu nk'ubu twogera tugaca turaba ibifungurwa ubu bafunguye muri uku kwezi guheze aha twosanga byaragabanutse ahubwo ico tuce tugira verification ubunyene turabe ko vyagabanutse bitagabanutse rero baca batwereke babijanye kuko ubu nukuza turamenya ibintu hari ikintu namwe niyumvira mu bisanzwe umuntu yitwa indongozi kandi burya tuze turatandukanya ibintu n'ibindi umuntu yagenywe mu mabanga ntasasana n'umukozi abantu ntibazabimenya uwagenywe mu mabanga ntasasana n'umukozi umukozi ajya amasaha muvuga ngo 8 n'ay'umukozi umukozi nawe nyene yaba yarazi ubwenge hajya ajya amasaha 8 ahejeje kuyakora abacaja gukora ibindi bimuteza imbere mu muryango umuntu yagenywe mu mabanga rero ntagira amasaha yo gukora naho abasa 8 y'ijoro aravyuka gukora nico gituma kubera umwaka ugira utangure dushaka ko abo umwaka wundi muzobona ntembera cyane ndazi yuko nzotembera gose ndabwije ukuri jewe mu kabare ngasanga umuntu ariko anywa inzoga ari umuntu yagenywe mu mabanga imbere ko izuba rirenga nzomwandika gutya abona ataha kubona uva mu biro ugasiga amadosi hanyuma ugaca ugenda ku kabare ugasanga ngo bantanze kwirigara ry'akabare je nk'ivyo uwagenywe mu mabanga bimenye yuko akugwa umwanya wari wo wose jewe nzotembera ndakubonye nandika gusa ubona utaha hanyuma bajeje ngo nakoze iki wagiye mu kabare usize amadosiye mu biro iyo abatashe basagiye gukora ibindi bikorwa muhiriwe mugabo kwiruka ugata amadosiye mu nzu mu biro ugiye mu kabare tuzokora gushikaho tuzobona umuntu wese aganywe mu mabanga asigaye avuga ati basi ndatanye ordinateur ngiye gukorera muhira mugabo areke kugutaha agiye mu kabare saa 8 saa 4 ahijya kuri Calvados urahacura abe saa 4 usanga bari kwirigara bariko bagivyamwa bingana uko kandi bacava ngo ubukene tuzovamwa gute yataye akazi none ni kure singaho hijya kuri Calvados saa 4 muze muhace muraha nzotembera cyane ubu ndakubonye nta makofe ka ntangorane nta uzogufunga mugabo umenye ko uzobusezeye amabanga ni muje mu kabare bwije ahandi ja ku madosiye canke taha muhira muje kwahirira inkwavu zanyu mugabo ivyo tubireke ubu rero tuze turagira ikibiriraho tukubonye kwaheri tukubona kwaheri genda ukore kakazi k'amasaha 8 ushaka genda hahandi rero ufitiye hamwe ukora amasaha 8 yawe uheze ugende mugabo ntiruzokwemera wagenywe mu mabanga uwuzi ko yagenywe mu mabanga ari umushikiranganje yamugenye uwagenywe mu mabanga wese atari akazi ka kariyeri nta kindi twandika gusa amazina nzokwiyaranje nagafoto tuza turabafotora tuberekana uyu yagize iki tuze turahanika ibiriraho none twogira gute ntidushobora kuzotera imbere dushike muri jambo nakazoza twicaye uko ari twe twari mboneza twari kwereka abandi ivyo bakora niyo tuja tukaborohereza uruhande umenga nta bantu bariko baravugayo dusanzwe dufise ubuyobozi bujeje gukundisha igihugu abene gihugu bacu direction de la formation patriotique bega igihe bumaze burabona ko inyigisho buri kuburigisha abene gihugu yuko mu bijyanye no gukunda igihugu bariko barashika ku ntego yabo icya kabiri gikurikira ni nk'intererano yanje ndabona mwama muvuga kandi murabikora muri umugenzi w'ugwaruka nyene icubahiro hageze kwigisha ikijyanye no gukunda igihugu
nukuri muhere kugwaruka basi rutume rukura rufise uwo mugenzo kuko ibi byose muri ko muravuga vy'ubutare ibi byose mwaba mushimangira kugira ngo uburundi butere imbere byose bihagaze ku gukunda igihugu hama intererano ya nyuma nuko nagomba gusaba given ikibazo gisa n'icyanyuma turi mu gihe turi mu mbona kazozo 2040 uburundi igihugu cifashe 2060 uburundi igihugu giteye imbere muri kumwe n'abashikiranganje barongoye ubushikiranganje butandukanye mbega murabona ko mu bwo bushikiranganje bwose abo mwicaye hamwe ngaho bariko barisunga iyo mbona kazoza barayitahura mu maraporo mu byo bufise baranguye no mwaka murabona ko iyo nzira bayirimwo nimba batayirimwo bari muri ko mukora iki kugira ngo mubakebure canke mubasubirize tugira amahoro gukunda igihugu nta muntu mu bisanzwe yavyigishwa none hari umwana yigishwa gukunda nyina nta mwana yigishwa biri mu maraso gukunda igihugu ntinda kuvyigishwa no Burundi bwonyene barinda kwigisha umuntu kugira akunda igihugu kubera iki igihugu twaracankishijwe tuvuka tucankishwa none wo kwitwa umuhutu umututsi umutwa ntiwitwa umurundi ukazokunda uburundi gute twe twibona ko turabahutu turabatutsi turabatwa nta gihugu cibutwa kihari nta gihugu cibuhutu kihari nta gihugu cibututsi kihari kugira ugende kugikunda turibagira igihugu gushikaho mwene wanyu umurundi mwene wanyu umubona nk'umunyamahanga ivyo twarabibayemwo imyaka n'imyaka kuva ubukoroni buza turabibamwo gushika rero ico gihugu kubera tutagikunda tukumva ko ari ukucica kukirya kuconona kuko si gwacu muranda bivuga ndiko ndavuga nti kubona ushobora kubaka inzu nziza ukayishariza mugabo umuserege uri imbere y'irembo ryawe uwamujabuka uri mwibore y'ibintu ntiwiyumvire gukora kubera iki umenga ni mu mahanga si wanyu mugabo winjira muri urwo rupagu ugasanga amashugwe hameze neza bijya byose nibyo bikwereka umutima wo kudakunda igihugu kuko umenga si wanyu ubu rero turiko turavyigishanya murabona kugira isuku nyingene twarinze kugwana kugira isuku aho mukorera bijya byose rero ariko rero nagira ndakuremeshe wewe nyene wacibivuga Gaere ugwaruka je burya nico gituma naciye mvuga nti reka nigire mu gwaruka ko je ndavyumva gukunda igihugu reka nigire mu mbona bakiri bato kuko igiti igorwa kikiri gito cavuga ntuce kwikorera tubereke ingene igihugu gishobora kubaho kandi kikaba igihugu ciza none rero nagira nkeze ugwaruka ahubwo mbonera aka kajya mukomera amashu ugwaruka vuba uru ruvyaro rw'ubu urugwaruka ruriko rurakura ubu ruriko rukura mu vyiyumviro bintera intege na jewe iyo ndababonye ntibakiri muri babahutu n'abatutsi n'abantu bumva Burundi bakumva gukora icarico ntibacumva ngo n'umunyagisagara kera tumanutse twe tuvuye ruguru ushitsa wumva ngo wabirimani ngo ujya n'umupeyiza urumva yose abara amacakubiri mugu no musi umwana wo mu gisagara n'umwana wa ruguru bose barumva yuko ari abarundi ugwaruka ruriko rurakora kandi burya no kugira ngo ukunde igihugu ugikundira mu vyo gikorera none rero nagira ndabaremeshe hariko haravuka uruvyaro rushasha uru ruvyaro rero rushasha ariko ruravuka niyo mizero yacu kandi tuzobandanya tubashigikira namwe ndaba nagwaruka kera mu migambwe wasanga rukuryana ngo we nturi mu mugambwe wacu mugabo urabona ubu byaraheze ubu bose bumva ibikorwa ivyo byose bibereka ko uruvyaro rushasha waje hanyuma rero uti mbega ubu bushikiranganje buri ngaha muriko bukorera kumbona kazoza naho nagenda kubwiye yuko ubu twari tumaze igihe navuze nti kubene igihugu mu bikorwa byacu twariko turishusha kugira rutangure kuja kukivi n'ubushikiranganje rero bwari bwose ndizeye yuko ubu ikintu citwa kwipanga ko byaheze uwo mwaka mu mwaka rero utangura tugira tuje kukivi mugabo nawe nyene mbe ndabagabisha abashikiranganje gusa ahubwo mbere abashikiranganje nibisanzwe ibisata vy'igihugu bijejwe ubuzima bw'abene gihugu n'iterambere ndababwire naho nyene hakiri kare nzobivuga mu ijambo ndeka ndabishikirize washaka ubu nuko ubu nibafata bariko baritegura umwe wese yihe imisi 100 yo mwimenyerezo imisi 100
ni uvuga nzoca mu bushikiranganje mu bisata ibyo arivyo byose anyereke ibintu yapanze gukorera bene gihugu mu minsi 100 utazobinyereka cavuga nti ico isata tushaye tugisambure kuko naco kimariye bene gihugu tuca tugifuta kuko nta guhembwa udakora rero abashikiranganje mubwira ibisata vyanye bitandukanye n'abari mu bindi bisata bitegamiye ubushikiranganje nzobicamwo umwe wese nategure azonyereka neza mu minsi 100 ico azoba akoze kugira ngo turabe ko bagiye ku kivi iyo minsi 100 iheze nzoca subira rero nyereka aho gejeje nsanze atabishoboye mu minsi 100 nova ntacazobashoboye kutujanamwo muri mbona kazoza uwo nawe nyene iyo minsi 100 iheze izoba ari y'umwimenyerezo nuvuga guhera mu kwa mbere guhera itariki imwe aca harura iminsi 100 mubabwire aba batwara ibisata bitandukanye iminsi 100 azokwereka nzogenda aba anyereke kugicapu ntavyo kuvuga ngo iki ati mu minsi 100 jewe nzoba nkoze kimwe bibiri bitatu bine vya bene gihugu abitore ndabibone ko nabene gihugu bazobinezerererwa babibonye nsanze atakirimwo ndamubwire nti wewe nta kirimwo uruwo kurya gusa niko bizogenda kuko ubu n'igihe atari cyo gufyina muvuze muti batabishoboye naye ndakubwiye yuko namwe ndaba umunsi umwe usanga abantu barashaka amabanga yo kurya gusa kwicara ukarya boshaka bagataha bakaja gukora iwabo kuko namwe mbaza leta zunze ubumwe za Amerika ni uruhugu runini cyane rufise ubushikiranganje bungahe ntibushika 20 none uburundi bungana uko gogira nk'ubushikiranganje 8 hari ingorane abaryi bakabanza bakagabanuka kuko nta kurya udakora nico gituma ubu tugire muri uwo mwimenyerezo ubu nta kuvuga ngo natonze ku kazi ngo ugiye gukora iki yavuga ngiye gukora iki utemeye ugikora kandi tubone na resultat yabije programme twayigize kugira ngo ukore amahera y'igihugu asohoka agiye gukora ikintu ni nkuko amahera y'igihugu ategereza kwinjira yose asohoke agiye gukorera bene gihugu bitari uko abantu nibagende kwikorera ivyabo namba bazobimenyera sinzi ukuri uruvyaro rwacu sinzi ngene rumeze sinzi ko bazoshobora kwikorera ivyabo ngo bikunde bari baramenyereye kurya gusa ubu rero kuva 2025 nibamenye ko ibintu bihindutse kandi ndabivuze ibintu birahindutse dutegerezwa kurya dukoze irigara tuzobajana bapfume barima mu murima wa komine bajya birirwa bicaye ko marigara mugabo dutegerezwa guhinduka umwaka wa 2025 n'umwaka wihinduka dutegerezwa gukora twese turye twakoze uwicaye nta kundi abe ruhebwa avemo shimira Imana kuva mu bwana bw'iwanje sinigeze ntumwanya n'umunota n'umwe aho njyamye mvyutse mba ndi mu ndimvira igikorwa hanyuma ndikihaba ko kishi kintu zenye ariko Imana ifashe nshobore kuvuga amajambo nyamukuru mushora kumva nongera ndabipfuriza n'umwaka mwiza umwaka uzobagirire neza muronke n'iyindi myaka kubera ibyo mukora sinzi ni Imana yabaduhaye kandi izobakomeze mugume uko nyine jewe nyakubahwa narigeze no kuza iwanyu ni mwebwe bwa mbere kwanza mwatanguye kunkura ko aba musanteri bari bandembeje gushikaho munaha ni tegeko yuko icyo kibanza ari ikiwanje ko mfise impapuro kwera naziberetse ariko gushika nuno munsi sindakirunkana amahoro iyo etage nayubatse kuva muri 2000 nkekari muri 2000 sinkibuka n'imyaka kubera biramaze no kuba birebire ndayubaka kuva hasi ni mu hoteli y'akarorero nyakubahwa nukuri kw'Imana sinishimye je mudafumana nkarara umukanda nkasonza kugira nzoshike ku kintu mbona nanje nzovuga nti siniki wanje nzovuga nti sigiye ni isi kweri ibi ni ivy'isi ariko nyakubahwa nukuri birateye n'agahinda Ngizimana nabo bari ngo basambura bari ngaha bose bari ngaha nababonye
imana yangiriye neza harageze ahantu ngenda nkamera nk'uyinga ariko imana yarampaye ubushobozi sinayinze sinapfuye iyo hoteli ni 5 étoiles yari kuba 10e etage none munsi iri mwibarabara ahantu habona hanwera abategetsi umutegetsi wa mbere muri kumwe ministre wa interieur kandi aranzi naramutakambiye ndanamusanga ahantu arambwira ngo genda mwumvikane n'abari ngo barantoteza iyumvira umuntu andungika ku muntu inje gusaba ngo amunkureko ngo genda mwumvikane ngo wewe ntukuze jewe nkayoborwa rero ibyo bintu nkuzemwo mfise impapuro zose ziranga iyo parcelle nkongera kandi ubwa mbere nkaba ndashimira abanje hose baciye muri ministere y'ubwubatsi bamye banshigikira gushika none munsi bamwe nababonye ngaha bari babahinduye n'abandi nkumbure bakiriho nta numwe atigeze ashigikira nyakubahwa maire de la ville Jimmy ari ngaha ndamwubaha ariko nuno munsi ku munsi kwa gatandatu misi yose ubuhoho yahagize iyo hoteli ni irimo cave iyo cave ni cave nininya imetero yayo ni 5 kuva hasi ubu rero yarafashe chaque samedi nihagirira ibikorwa rusangi ikinogo nimbishije imiliyoni 20 mu misi yaheze ubu ntazi n'ikindi bizogerako aragisubiza agishiramwe yarara zijya modoka zose zigenda zitwara inuze yarara ku buterere niyo abishorera akaza kuhakorera ikivi rusangi akongera akaza kugifurira nayo imbere ya Zanzi ugenda kuri radio televiziyo n'ahantu muzobona abantu bose benshi bafise imiduga bahita ngo ku mapine naho uyimvire 12e etage ubu rero twari tugize kuri 4e etage barayisambura yose maire de la ville ayihagarikiye n'abapolisi gushikaho abakozi banje bagenda kubafunga nyakubaho abarimo bariyubaka baragenda barabapfunga gushikaho imiryango yabo iza kuntoteza imuhira kandi byarumvikana ati abi wacu barimo baraburiza igufa barimo baraturira n'amabuji nguyu arambera icabona niwe nagiye gutakambira ntabara aba bakozi ba sinda bafume baza gufunga jewe murundi yarantabaye acaraza n'ingoga kandi babafungiye mu gasho hatanabona atandugwandiko ngo yaba babonye jewe hoyo bari kunyereka jewe nkayoberwa rero ico twapfuye na maire de la ville Jimmy ari ngaha none munsi ejo bundi rero aho mpevye ubu nkaheba nkaza sinkigira naho nahomba samedi de la semaine passée azanane n'igihugu c'abantu imuhira baza kurima imukurubwe iwanje aho nari narateye amashugwe nyakubaho je mba ku kibuga c'indege rijya barabara rigenda ku kibuga c'indege nanje undi umuntu nezerwa no ku gihugu cacu kisa neza ndi n'umufasoni urazi ko abafasoni bakunda no kugira isuku ndahatera akajarde aho nateye akajarde hajya nkaca ndahatera ibintu vy'ibiyobe kwera urabona ibiyobe bisa n'amajarde kwera je ndashobora gufashta ibintu nkabivanga n'ivyinjya kandi bigasa neza n'abantu baraheba bakaza bagahagararaho nyakubahwa urabona ko ibarabara rigenda ku kibuga cy'indege acazanana n'abantu baza kubirandura ngo ahasi wawe ngo bazoharima ngo iwawe ngo nuguca ngo muri iri barabara urabona akantu kangana gutya ngo na agitrosi zohaca iyo agitrosi nayo avuga ni imodoka yiwanje yagira yitwaye n'ubu uri muri BCR ataca yiziza yari kuri chantier barake de chantier yagenda itwara ibintu kubera urabona ha muri ville kugira uhubakire haba atakibanza kihari arayitwara none umunsi
umupolisi avuga ngo ngiye kubaza muri beseri ngo reka ngo genda ubaze Maire de la Ville ngo yavuze ngo ntizova ngaha mufaso umwanya musongora kugira mushike kwijambo neza na neza kwijambo ushaka gushika ko nyakubahwa ntabara Maire de la Ville ambwira ikintu ampamira gushika nuno munsi tugenda kuzana abantu bari bahakora akaca bapfunga ejo bundi ngira ngo ndagize kamitende nagiye muri Egypte kuzana materiel yo kubaka iyo nzu ngo ihere amafera bito bihumbi n'ibihumbi muko acarafata arabafunga bose ari naho uyu arabi ivya ntabariza nagiye kumutabaza abakozi banje bose babapfunze abanyezamu barabiyemura biba kumutaga amafera beto ubu rero ehera abanyakubaho intuzenye inzu yogeze barayimenaguye gushikaho na fera beto bayikatira urabona yuko iyo umuntu azogira yetaje ugenda urasigaza ama fera beto kugira bazoyunganireko mufaso dukundire nyine icubahiro yavyumvise ngira ngo araza kubaha inyishu canke n'uwo mwari muravuga ari hano araza kubaha umuco kuvyo mwashikirije kugira ngo ducunguze umwanya umwete tubandanye murakoze cyane murumva ko nabandi intumbire bafise ibibazo bakeneye kugira mugabo nashaka igisabo cambuje mu cyumve na chef de zone ngaha ari ngaha niwe arerekesha abantu nubu ico gutangaza sishobora no kwinjira oya mugabo hari akantu kamwe gusanya kubaho uwo Maire de la Ville rimwe umunota umwe nyakubaho umunota umwe ehera abanyakubaho ejo bundi nagiye muri aho ngiye muri Egypte ncambona abasoda bubakira abanyagihugu kubera umugani wabati atari mu ngwano barakora nk'abandi bakagenda bakarima bakashora ibintu mu banyagihugu kandi abanyagihugu barakunda nanje shitsino igihe ministre wa Libanizi batwakiriye muri ruguru igitega sinzi imbona umwaje wiwe n'umukoroneri ndabimubwiye ateko natwe ngaha turafise abasoda bubaka banyeretse none Maire de la Ville yagiye arabakoroma ubu rero umugani wewe araza aranambwira ati nta nahantu na hamwe uzonsaganiriza nabajya tuzoraba ko ntibazokubakirana none nyakubahwa nashaka ivyo bintu mubimbarize Maire de la Ville canke muhora impapuro zose ndazifise ngaha zo muri Libanisme bampaye nabo nyene barahevye barambwiye ati genda witura umukuru w'igihugu kubera na ministre wa interieur barabimubwiye hama nkongera nkashimira ministre wa energie mine urakagira imana iguhezagire yarampaye ibitoro ati genda ukore nuno musi ibimashini bije gukura iryo vuyama asukaho nca mbona abapolisi baje none ganyakubaho abandi bose baranafasha bakanezerwa ati ibi si ivy'igihugu kandi bambe si ivy'iwawe ni ivy'igihugu niterambere uwo muntu atashaka iterambere muri iki gihugu muvuga ati ni mwubake natwe turimo turubaka bakadusamburirako mubona tuzobigenza gute mufaso murakoze rero sinishimye ndavugiye hejuru jewe ndi umugore mukozi kandi nizo ndege muri no murasaba hanze mfise abantu benshi dukorana hanze nizo ndege nuzimanura nukuri kandi ndabibabwiye urakoze cyane arashikuza cyane gose jewe gihe cyose ndiko ndakora ibikorwa rusangi simba ndije nyene mba ni kumwe na televiziyo nationale y'u Burundi aho hantu ariko aravuga ko nama ndahafurira ubu haje kuvuga ko ndahashira umusenyi nimvira ko yakoresheje ama emotion menshi aho hantu sindigera ndahakorera ibikorwa rusangi n'umunsi n'umwe imana yo mu ijuru nicabona icya kabiri ku kibuga cy'indege rijya barabara rigendayo nararonse instruction zikwiye ko twategura neza y'ama espace bariko bararima mu kajagari ko twatera amashugwe twagira neza uyo munsi nari mu bikorwa rusangi nivyo hanyuma twari kubona mustantere wa Ntahangwa turiko turategura tugomba kwinjira mu rupangu iwe turabe abo bantu badakubura canke batagira imbere yabo
batagirira isuku niho rero yuguruye bigoranye ariko nta byinshi twavuganye ivyo bintu byo gufunga abantu jewe ndavyumvitiye hano kandi jewe ndakunda kuvugisha ukuri kandi ukuri ndakuvuze sindakuzira uwo mufasoni aritunganya neza uko bishoboka akora ibintu mu bugwa neza ntaze arambika inteba ishushe abantu ubaye umwene gihugu wa mbere mu gisagara ca Bujumbura anyifatira mu gahanga imbere y'umukuru w'igihugu nubaha cyane gose kandi ampa amategeko nkayakurikiza kuye yampaye ariko nta kundi ndemeye unsese ko amazi unshire ku ivyondo ariko Imana izombona ivyo ndimwo byose nuvyo murakoze ivyo vy'imodoka yavuze